ibigeragezo ni byinshi uretse ibigeragezo by'amafaranga abantu bose bagira ariko harabaho ibigeragezo by'abantu kukuyumvira uko utariko ugasanga cyangwa bamukorana bakwiyumvira uko utariko ugasanga nyine ibigeragezo ni byinshi vrema ibintu biraruhisha mu mutima no mu bwenge biraruhisha vrema mugabo ukavuga ati ntakundeka mbandanye nyene nkora kubera ko nkunda akazi nkunda abafana nkunda igihugu kambandanye nkora sino vrema ibintu mu miseze haravuzwe amajambo menshi yuko muri mu rukundo na Gilbert ariwe Mr Soro twaranakoze n'ikiganiro benshi muri kino gihe bakaguma bavuga bati ivya Soro na FANNY LAVINE ntibimeze neza hagira urukundo rwabo rushobora gusanga rugomba rukatika bari bakore ko ravuga ko ivyanyu bitameze neza FANNY bivuga kwiki ngo ntibimeze neza gute kwanza ngo turi mu rukundo rwa gute ngo mapenzi apana turi mu rukundo nk'abandi bose nabyo bavuga ngo turi ibindi bintu bya danjo ya ariko uko twari tumeraniye kera ntabwo bigenda byongerekana amakuru ko aravuga yuko umugore wa Soro ari Ngozi nawe bitameze neza maze imisa gufuyira uyavuga kwiki ivyo honyi uvira kubera iki ngo kubera umwanya wose muri kumwe na Soro umugabo wiwe nakimura uko ashaka ngo bari kumwe na FANNY LAVINE ivyo ni kubesha ngo ni mubeshi yego FANNY bazo tubwire biroshe gukunda ari umustar mbega nike kintu ufatira kugira uvuga ati uyu muntu arankunda ajazanye n'urukundo nyakuri ntazazonye n'izina ryanje cyangwa amafaranga yanje jewe nk'ubu kuva mu kwa mbere maze kunorishano kabiri urumva nk'umuntu vrema bashaka kukwica nta kintu mupfa ivyo bintu umuntu abikora namba ariko abihagarike kubera wumva naje hari gihe nimvire ati ngo ndabihebe muganda avuga oya sinshobora guheba abafana banje ngo kubera ibi nibi nzoguma mbandanya umunsi wanje wo gupfa ugeze nzopfa hama nta bindi canke wari kingi nikingira gute amaraso ya Yesu aya Yesu ngo n'umusuma agiye kwibara muvuga Erega Yesu n'umukunzi wa bose Yesu n'umukunzi wa bose nje ituma umuntu wese amutabaze niwo uhagaze abakinyi b'amareresi biko mukoranisha karidasanzwe kandi turabizi ko mu mareresi nta kwigirisha bibamo niba uvuze ati turakinye umuntu yafuye isanduku muri kotesha mukayigura n'amahera basose nimba ari kurya izo njya muraziteka umuntu akabiya kerekana ko ari gisambo uburyo musohora murabugaruza muri film. Hello boys and girls, nizera ko meze neza kwakundira nabura ko juste gale gadre from our like black man edition ni black bando camera mwita Ivan uyu numukubito karigura Babylon mbwira ati Babylon hoshi kaburi kumura rasta umwana mbwira ati take 5 ko nguvu zidasanzwe bamwita Uwimana vaccine niwe wenyine maze kubyumva yitwa ko no mumbe wizi twamugende mu basta la place tumusaze mwibara ariko ararengana n'ingeneje tuvuze tutireka tuburamuse ndakura musafari amara cyane gaye yego nizera ko meze fresh shameze neza ndashima Imana mera ni konksi sana kuri trophée ko kuronka zishika 3 zose. Thank you. Yego wasitubwira iki trophée cyari zivuze iki kuri wewe ni ikintu kinini cyane kuko jewe ikintu cyose kije kintera intege mu byo ndiko ndakora mbona ari kidasanzwe ego iya mbere nuko nabaye umumeyere actrice donc umukinyi mwiza w'umwaka hama filme yanje igira meilleur image yongera ni ya gatatu mu mahiganwa ya long métrage kandi n'ikindi naco yongera iratogwa muri categorie internationale biriko biza kwindi point ndasanzwe ni havuzwe amajambo menshi umwe mu bo mwahiganywa yitwa Abel yavuze ati ivyo amafilme biko biranca intege kuko hageze ubushimwe ntituyibona cyane atabakobwa ni usanga bari privilege icyumviro cyo kivuga kwi ico cyumviro ciwe sindagifana vraiment kubera ko abakobwa ego turiko turakora n'abahungu bariko barakora kandi ugiye kuraba hoye no uwabaye wa mbere umwaka cyumva ko nabaye wa gatatu n'umuhungu rero kuvuga ngo abakobwa ngo oya cyo wapi sico turacari ngaho nyene ni na Abel mufitaniye urugendo rurerure ni na Abel twabonye inyuma y'ikiringo kinini utamuposta umuposta urapostinga n'ibikorwa view uravuga ati mu mushigikire kuri kino gikorwa nagomba ndakubaze FANNY vyari bivuze iki kwera iki inyuma y'aka kanya koze gusubira ku mupostinga Abel ivyo mupfa vyaheze Kerewe ibyo bindi Abel nta kintu dupfa hama abadukikirana bamenya ko Abel nta kintu dupfa
kandi hama byaba byarashitse tugashavuranira gatoya byaraheze niyo mpamvu na postinze ibikorwa vyiwe ndavuga ati mubikurikirane mumushigikire nawe uko turahurira no mu rubanza biraryoha n'amahoro. Twarabonye muri kumwe wewe Sandrine mama Kanumba nawe nyene ijambo rya mbere Abel yavuze ati ukuri ko vyari bimeze kera tutarinjiranwa kubwawe rya jambo yavuze ko mutarinjiranwa mwahora mufashanya mwahora mubana hafi wavyakiriye gute? Navyakiriye yuko nyene nabonye yuko gifise wa mutima w'urukundo agifise acifuza bwa umwe nk'ubwa kera ariko n'ubu burahari nyene byarankoze ahantu nyene gusa nyene ni sawa. Biravuga ngo nawe utabishira ku mugaragaro mu byo bwa bwarapfuye ngo bibara amafaranga gute amafaranga gute numvise ngo amafaranga ariyo yatumye Abel na Fanny Lavine batakiri kumwe. Amafaranga uretse na Abel nta muntu je twopfa amafaranga cyane kandi ubwa mbere utara mukiri kumwe ngo ntara imodoka ari bwagure vy'imodoka turabishikira rabere mukaye. None twavuye ko nabuze umuduga. Oya aho wowe mwarakora ibikorwa ntibabone amafaranga aje. Oya vrema jewe nta muntu twopfa amafaranga onododi jami yape je tuyafe. Jewe nkoresha ni wanga kumemba Imana izomenya uburyo impembamwo cyangwa nawe menye ukuntu guhana mbwa nta mafaranga twova. Ariko kwereka abaseze mukunda kwitwaza Imana. Nawe witwaza? Fanny burashika gashavura? Cyane. Fanny Lavine ashavuzwa niki? Ndashavura iyo umuntu ambesheye, ndashavura iyo umuntu asuzuguye akabinyereka kandi yamora ubusa, ndashavura ya nabuze amafaranga. None wumva yuko umuntu akuzurumye inoti ucushavura nyene byo mwafuye nabe. Simuri ubwo buryo ndabwiye mbuze nk'amafaranga nyene y'ikintu nyene nka ratio cyangwa nk'inzu ugasanga nyene amafaranga reka arankihana cyangwa ikindi kintu nyene nari nkeneye cihuta nyene usanga nababaye. Abakinyi b'amareresi biko mukuranisha karidasanzwe kandi turabizi ko mu mareresi nta kwigirisha bibamo. Niba uvuze ati turakinye umuntu yafuye isanduku muri kotesha mukayigura n'amahera basose nimba ari kurya izo njya muraziteka umuntu akabe yakerekana ko ari gisambo. Uburyo musohora murabugaruza muri film? Uburyo dusohora turabugaruza mugabo ntitubugaruza mwayanzira nyene tuba tubona ngo yo kudandaza mu film. Kubera ko film navuga ko ari umuryango utwugurira iyindi migisha. Rero navuga ati turayagarutse. Kubera iyo batutayagaruza ntitwaba tubandanya dukina cyangwa ubone ivyo bimbesheho kandi nibaza ko nari mu bantu babayeho nabi mu Burundi kandi nkaba mbandanya. Bisigwa ko atawundi mwuga ukora? Nta wundi. Turi ngaha nyene mu mwanya muto gusa uri kurakina ubu Fanny Lavine yaguze n'imodoka ingende yoce gisagara cyaho cyo muragubasirikira abantu bakavuga ati mara yanje ubu ho biranarenze yaciye ashira ko nka 3FA brand yanje sha ariko bimeze uko nyene basitubwirire akumyaka myinshi ufata amataxi ufata ibikiri izi ndoto zari waruzijyamanye umwanya munini Fanny gewe twerukana kera vrema imodoka nayiguze haraheze igihe hareze amezi menshi yego kugira imodoka yene narabishaka kubera byarangora ukaja nko muri bisi kumva nyene abafana bari ko baragera wabonye mu mwanya bajya abantu baracenga ngo numvise isoni bako baramvuga nyene ugasanga nyene hari ibintu bigoye ugasanga ukeneye gufata taxi n'amafaranga ufise abakinyi bakeneye déplacement nta mahera ufise ariko iyo mfite agatoro nce ndabadumana nta bindi. Ico gitoro wakironse kubu? Oyaye narose amahera mba nakiguze. Nari umva ko yambara ya taxi nyene. Oya sico kibi. Hajya imodoka irafise icifasha umustar. Cyane irafise icifasha kubera ko uretse no kuvuga ngo nubwishime cyangwa ki haro n'umuntu muvugana kwidira kubera baziti gitoro amavuta y'ikiniki akongeza kwa kantu sico kibe no kuba wagiye nyene biratanga iteka. Ego niteka. Turacari ngaha hari diri waba waramuboze mu buzima mu madiri yawe muri kano kazi bivanye ko umuntu abona umenga nta cyafise yofata mu gihe vyofa?
iyo naba narabuze nk'ubu akavuga ati uriya nk'akarore nk'umu enjeniyeri hari umuntu ashobora kuza gupatana idiri ujya akavuga ati reka ndamuhereze miliyoni amajana ngaha nyubaka iyi etaje ko ndabona afite imodoka ya 30 miliyoni iyo yonze bandanayifata no muri no mwuga birashobora gushika ugasanga idiri irapfuye kubera umuntu akengera ingene waje birabaho nyene aho umuntu usanga narakuraba ati none umuntu vraiment ndamwitsere koko kubera ko jewe simbesha ko tukinanye idiri uyama imbere hama nkakora reka urayama mbere hama nkakora rero hari gihe nk'umuntu akora akavuga ati uwo muntu ko ndamwizera kacu usanga birapfuye mu miseze haravuzwe amajambo menshi yuko muri mu rukundo na Gilbert ari we Mr Soro twaranakoze n'ikiganiro benshi muri kino gihe bakaguma bavuga bati ivya Soro na FANNY LAVINE ntibimeze neza hagira urukundo rwabo rushobora gusanga rugomba rukatika bari bakore ko aravuga ko ivyanyu bitameze neza FANNY bivuga kwiki ngo ntibimeze neza gute kwanza ngo turi mu rukundo rwa gute ngo mapenzi apana turi mu rukundo nk'abandi bose nkuko nawe turi mu rukundo nkuko cameraman turi mu rukundo haje turi mu rukundo none turangana turangana uzirusutse ko nyene nabyo bavuga ngo turi ibindi bintu bya danjo ariko uko twari tumeraniye kera ahubwo bigenda vyongerekana amakore ko aravuga yuko umugore wa Sora ari Ngozi nawe bitameze neza amaze imisa gufuyira uyavuga kwiki ivyo honyi avuira kubera iki ngo kubera umwanya wose muri kumwe na Sora umugabo wiwe nakimura uko ashaka ngo bari kumwe na FANNY LAVINE ivyo no kubesha ngo n'ubeshi yego FANNY bazo tubwire biroshe gukunda ari umustar mbega nike kintu ufatira kugira uvuga ati uyu muntu arankunda ajazanye n'urukundo nyakuri ntazazonye n'izina ryanje cyangwa amafaranga yanje rero ivyo navyo nabimenya kubera sindi mu rukundo yego dufate nk'umuntu aje kukudraga nikiye kintu ufatira uvuga ati uyu muntu vy'ukuri ari seriye ntari ko arafyina shajewe kweri uwo muntu ngira Imana neza bamubwira ati nivyo cyangwa nyene kubera ko abambwira ngo ndagukunda ni benshi sivyo kandi abafana bose barambwira ko bankunda abantu turengana barambwira ko bankunda umva sinoca menya ngo ikintu nico gituma nari no mu rukundo rero uzoba avuga ati ari seriye wongira Imana izoba yambwiye ariko woyungurura gute ubimenya gute ko uyo muntu aje vy'ukuri nyakuri sinzi biragoye ivyo bintu biragoye kumenya nico gituma kugenda bukebuke hari uwambwiye ngo vyo biva ku bikomere FANNY LAVINE afise yuko arico gituma gukunda cyane apare ya Soro tumubona na hafi abandi batipe bidakenewe oya ahubwo niko yafise akazi kenshi nta mwanya noronka wo kuza ndamwitaho telefona ndamwandikira tubwira ikizire ntavyo ntoshobora gucara bari akiga ku directinga canke nawe agafata kamera oya igihe nico kitaragera igihe kigeze beka ariko tukirigaho nyene urukundo niki kuri FANNY LAVINE kerungana urukundo ni gwiza urukundo n'ubuzima nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ubutagira urukundo aba yarapfuye urukundo ni gwiza nanje ndabakunda mwese cyo gituma nyene ndabise ubuzima kuko ndabakunda cyo gituma ufise life Lavine bikubiza ku yindi point idasanzwe ni na FANNY LAVINE ubona ko ariko atera aja mu bantu cyane byari twarabonye uronse gift cadeau y'abafani bawe bakuzaniye kado banditse ko kuri mama wawe ndakeneye kumenya kado yarivuze iki kuri wewe iyo kado rero yarantangaje cyane nabibonye mu buryo budasanzwe kuko nari maze n'igihe mu bihe bitoroshe by'amajambo atandukanye kandi yo kubeshego nakubwiye ko umuntu ambeshye vraiment ndababara bari bakobeshye ibi ntavyumvise rero navyo ngarukako rero cambona urya ibiwe bari babeshye ibiwe bya Soro bari urumva narakoze ikiganiro nkoze ikiganiro abantu bagitahura kutariko baca bavuga nyine ngo ndishima ngo nisima malawo iki niki rero mw'ivyo bihe nyine nkishavuye nyine nkibabaje nuko kuntu bako barambeshera mbona umwana akiri muto
anzaniye gift yanditse ko mama Afrika ndavuga ati yewe kayo umuntu washaka kunkwegera gusa yene nararyohewe no kwijambo yavuze ati seruke abandi bafana umenye ko tugukunda tubone ibyo kurakora niki niki nararengewe turi ngaho nyene ni na ama gift tubona guma menshi amara kontre guma mbona umwanya n'umwanya ari kurahura n'abafana ahubwo turi ngaho nyene ni amwe mu makore ko aravuga yuko ikirere atari cyiza cya Fanny Lavine n'abandi bakinyi b'amareresi kuko baramenga uri kugomba kubereka ko basumba Fanny Lavine ayo makuru we ku bwawe nimba ari yakira gute ayo makuru siyo kubera je bakinyi ba filime bose ndabakunda ariko benshi barashavuye kubera ngo wise ngo mama lao agoye nyene ni kwa kuntu gagaye usanga nyene shetani izanya akantu igacisha mu muntu nk'ukunyi wewe nk'ubukandaba nk'uko kandi we kundaba neza shetani yakikanyeka ko wandavye nabi nkacisha vura rero kuvuga ngo ndi mama lao nisifisa abana ndi mama lao mama watoto wangu kandi mu kuvuga mama lao bagasuye ko bita baba lao bande ko bita bande ko ataco byabashavuja mugabo je kuca bibashavuza urumva ni shetani yari yaduteye hagati yacu aho kubivuga ko na association bari mufise isa ni yafuye ita yacihagarara mwagomba muje hamwe abakinyi b'amareresi ubivuga ko iki navyo oya irahari muri ko murakorana ibikorwa biriko biragira tuzokora mu minsi imbere mu miseze twarabonye Fanny Lavine ari kumwe baronse kiraka hamwe na gasore comedian muzunguruka intara mu bya soje paye tukiri ngaho nyene dini ndabona ni nyinshi cyane ni jambere mwari mukiranye na gasore byarivuze yukirana na gasore zari iteka kuko je natanga ibintu bya game gasore nsanzwe ndamufana ndibuka n'umunsi wa mbere ndamubona nararyohewe nyine kumubona kubona umustar ufana umva babyoshe rero ndose iriya diri yo muri soje paye bambare yuko bakeneye umuntu azotwenza public nta wundi niyumvire gukorana nawe atari gasore nawe gasore nace ndamurondera nawe acarankundira araza arakorana na twafa biraryoha ibikorwa bigenda neza no mu nyuma turakorana filme yitwa Odera des Orages nawe twatwaye muri festival biraryoha nyene dusanga ibintu vyabaye mu poem impoem zidasanzwe Fanny Lavine uri kuraduzanira na serie yitwa umufakazi kimwe mu kintu cyambere nibaza ko na cyambere tubonye kuva ano maserie aba murashoboye kugira umufakazi version française kubera iki version française utagize version anglaise cyangwa na ikindi kubera ko washimye kwanza guhindura ururimi ugacfazisa kwanza cyambere mbere gifaransa icambere impamvu nakoze ibintu byo gushira mu gifaransa naho ni kubera ko filme yacu yo mu Burundi hari ahantu umenga itarenga kubera ururimi rwacu hari ibihugu bitumvikana n'iki kandi uretse no ko hari abafana bamfana batumva ikirundi kenshi baranyandikira bakunda amajeste bangira baranyandikira no kuzo dukiniye mu gifaransa uzogira ikidavuga ati ibintu biragoye none naciye ntanguza rya projet ya dubbing agombwiriraho n'abarundi batarabitahura harabora bavuga mu makomantere ngo yiyongo ivyo ngo nta nuko ari amajwi yanyu ngo nta nuko ari iki doublage kwisi yose ntabwo abara amajwi y'abakinyi haba hariho team yindi ijeje kubishira mu gifaransa nabanje bahindura banaziga filme zabo turaba mu gifaransa cyangwa mu kindi kirimi ntaba ari bonyene bariko barabivuga rero abarundi tubimenye kandi tubikundishe n'abandi kugira ngo filme zacu z'u Burundi zikwire kwisi yose je nama nabivuze ene abahindi yuko bazora aba filme zacu turacari ngaho nyene mu mwanya muto ubitanguje Fanny Lavine hari impact biriko biragira ku kanovera no kwagura imbibe mu bikorwa vyo cyane kubera ko nk'ubu ava ntaragira byo vy'igifaransa hariho amakatiye amwe atarazi ko mu Burundi hariho filme ariko ubu bazikunda bakuvuga ati kandi biraryoshe ugasanga bako barayiraba n'abafana bako bariyongera ama subscribe batera baduga kubera iyo igifaransa ni note zikaguma zigwira hari wavuze ngo iyo umuntu afise amafaranga ngo akayobeka abantu akiyogera Fanny Lavine je ngishika nga cameraman yambwiye ngo ubwo Fanny Lavine ngo ubwo ntitwahayobeye ko muri menga hari umudebo basasa no mu metisi
Imana ikubabare tu kameramani wabeshe wapi erega mwe ngusigaye usa n'abametije oya nje ndi umwirabure umurundi kazi umunyafrika ndirabura abakwihenda kuri abahaye umuco ndi umurundi kazi mu bisanzwe siwe n'amafaranga abantu bimwe oya reka twamve genda Fali uriko urakora cyane ingendeshwa mu bisanzwe je nka jendo ubukwiye kuyimpamwo lift kuko je simbona ingene nirwa na amafilme yiwawe ukagura imodoka ntunanembereze n'igisagara cyawe tugende none cameraman twigire turacari gaho nyene iyi modoka mu bisanzwe abafana barifise mu ruhara hari icyo uriko urabatekaniriza kugira ngo niwatogiye uwo munyenga basi si transfer ariko vyongeye tuyitote ukuntu turiko turayitota n'abafana ndibaza barabona ubwa mbere ntararonka umuduga nasohora filme rimwe nko mu mezi angahe kiniki ariko mu ndwi ni kabiri cyangwa gatatu urumva ko ndiko ndakora cyane kubera baranyorohereje kuronka ego ajya we n'umuduga cyangwa ingendeshwa baswara umuntu twakorana ku radio yarafise akajeho kuki acire iminota 2 agaca avuga ngo muratubabarira ngo amabara vyagoranye ingendeshwa zacu twabuze aho tuzicisha none singendeshwa ningendeshwa kubera ko ni kintu aje musanzwe gere yavuga igenda gisubiremo yavuga ati muratubabarira cyane vyagoranye hari ambuteyaje nyinshi mwibarabara ingendeshwa twabuze iyo tuzicisha erega gaye naho niraje muri ambuteyaje toka ingendeshwa yo kuri jeho kuki jeho kugira arabambuteyaje ikaburi gerushika umwana mubi ego hari gihe wahabana ambuteyaje abantu bikanga kubarengana umufana afise urubanza arashaka kwikora ku modoka yawe umufana afise urubanza nje gituma ndiko ndasenga Imana impindi modoka kubera yinyura bane yuko ari brand ya company ya Twafa rero igiye mu rubanza yanditse ko ibyo bintu cibenga ntibisa neza none wabona mu mutima mwiza wa bace babona ibyo ntaco bitwaye ako ndiko nsaba Imana nyene uwundi nyene uri privé niba utariko ivyerekana nyene company bisigura ko uwo muwundi ubonetse na liste gagiye mu kiganiro ashaka kuwutira ko prime hari kwavuga amajambo menshi nina amafilme hamaze imisi avuga ikintu gikomeye cyane mu miseze ya Belle yacu kuvuga ati je imodoka ndagendira hasigara uburozi mu bintu by'amafilme hatari inzigo nyinshi cyane harimo kurogana harimo n'ibindi byinshi cyane nawe rimwe na rimwe ari kuvuga ati nagwaye nagize ibiki nibiki kubwawe ibi bintu by'uburozi uvyakira gute je ibintu by'uburozi ukunda vyakira vraiment abantu babikora niba bihagarike kubera ntateka biba jewe nk'ubu kuva mu kwa mbere maze kunorishano kabiri urumva nk'umuntu vraiment bashaka kukwica nta kintu mupfa ivyo bintu umuntu abikora namba ari karanda abihagarike kubera nta umwuga udakiza kiretse wo kuroga rero uwo mwuga siwo niba bireke so kuvuga ngo ni muri filme cyangwa ngo ni muri hehe kino ibintu by'amashano bireze kubera n'abana bato bumva ngo babaroze ingwiki je sinzi shetani yaduteye ariko bikiri ngaho nyene ibi bintu by'ama6 benshi barakunze kuvuga ati ni ibintu birimo inzira mbi nyinshi cyane kubwawe hariho na bamwe batanguye kuvuga ko bagomba babihebe kubwawe bivuga kwiki bagomba babihebe kubera babaroga sha nyine biragoye arigihe wumva naje harigihe nimvire ati ngo ndabihebe muganda avuga oya zishobora guheba abafana banje ngo kubera ibi nibi nzoguma mbandanya umunsi wanje wo gupfa ugeze nzopfa hama nta bindi ariko bazitubwiye nibe bigaragaje muhura navyo muri ko murakora akazi nk'abastar ibigaragazo ni byinshi uretse ibigaragazo by'amafaranga abantu bose bagira ariko haraba ibigaragazo by'abantu kukuyumvira ukutariko ugasanga cyangwa bamukorana bakwiyumvira ukutariko ugasanga nyine ibigaragazo ni byinshi vraiment ibintu biraruhisha mu mutima no mu bwenge biraruhisha vraiment mugabo ukavuga ati nakundeka mbandanye nyene nkora kubera ko nkunda akazi nkunda abafana nkunda igihugu kambandanye nkora sino vraiment ibintu ya uri umuntu afise umutwe muto wocuhunga cyane bisaba impwemo cyane impwemo ze mo kabiri vraiment biraje bidike kwindi impwemo idasanzwe Fanny Lavine nike kintu gituma apare y'abafana n'uburyo nike kintu
mu kazi kose harabamwo gukora umuntu agashikira imyaka aja muri pension ndakeneye kumenya Fanny Lavine ategekanya guheba gukina filime ryari mfuye umunsi nzopfa ibisigaye nta kibazo ibisigaye byose ni gushindiriya bavuga gushindiriya ndashindiriya nina Fanny Lavine ariko arakora cyane ubu ndakubwira ati na konksi sana twakuboye ubu nawe wagiye muri ndi higanwa festival zikomo basitubwiye bigera byo cyubishikira gute maze iminsi uguruka naroze festival yazikomo rero iranteye ubwoba vraiment iranteye ubwoba kubera ko ni festival itari yo ngaha mu gihugu ni iri kibera muri Zambia kandi ihuriramo ibihugu bitandukanye byinshi byo muri Afrika rero urumva gutorwa mu bihugu byose ntivyoroshe ariko kameme ndize yuko bizogenda neza ego nabonye nyene banyandikira baravuga ati barabona ibikorwa byanje naranatangaye kumva babibona ati kandi kwanza nibagiye batanguye kubona ibikorwa byanje kubera irya mupfakazi version française baca baranyandikira barambaza ko nojamo ati yes why not ati pourquoi pas ndajamwo rero ubunye bariko baratora waranoye subira uyibuze je ivyumba nabikoze utaranabivuga okay bariko barantora abafana banje n'utarankora agende kuri Google yandike zikomo awati acabona linki acefyondamo arabona amakategori menshi ageze kuri kategori ya filme aciyandika série cyangwa movie yandike au-delà des orages cyangwa umupfakazi hamace agenda ku yandika izina ryiwe baramwereka hashira email baramwereka ko yandika ko ndi umurundi hamace arungika hariho aciyongera kandi atore ahantu aza kongera ko izina ryanje ego aza kugira meilleure actrice meilleure actrice bice kwindi poème sana tuguma tuva mu bwiza tuja mu bundi kizira kuja mu buyenzi double biriko biza kwindi poème idasanzwe Fanny Lavine tuguma duse n'abasozera niki kintu cyagikena tuvaga tutavuze ikintu gikenewe abakunzi b'umupira rero twabaye ababosi muze gutigira kuri 1xbet muciye kuri code promo ya Fanny Lavine no wenda mushobora kuronka bonus ikuye cyane kandi neza cyane hari n'ukuntu aba yanabisenge usanga nabijya watigi usanga wabitowe na sana ego hama nkabandanya nshimira mwebwe aba journaliste ndashimira Imana ndashimira aba boss bariko baranyizera kino gihe ndashimira cyane cyane abafana banje kuko hataba abafana banje namwe nimuba munzi murakoze cyane Fanny Lavine ndagushimire sana nizera ko n'ikindi gihe twamagana muzo twitaho nta kibazo karibu muduwe na lift muyingendesha tugende ni imodoka yonyine ishobora kuva ngagarindi shikari yona kugwa ngo utumvise ikurahinda rungana mubi ufise imodoka zidahinda Imana ishimwe neza cyane kana bashimire urazi rero nakubwira ikintu kimwe ushimira Imana kubona ufise imodoka itarenze urwamba ndafise umugenzi iyo afise twari imodoka yiwabo rero yakesheje hari umupeta umwe iyo atwaye imodoka yiwabo yakesheje kugira papa we yumve yuko ntavyumve yuko atashatevye yaca afata agashikana ku muryango nko ngaha gashagura portail gacha yisuguma buke kwa nkiyiwawe cyinjiza buke none yise kumata yakije kugira ntihabavyure niyo vuga ngo yatashe saa 9 z'ijoro Chwera ni chimani. Hallelujah. Amen. Ni muvugwaye ku mutima fata ku mutima ni muvugwaye ku mufuko raho nyene. Fata ku mufuka mahera radio muri XBet code promo ni Fanny Lavine. Fanny Lavine. Ha andi kwa kundi. Na babandi. Reka nabashimire wese mwabahevye muri mu murabana natwe gutamborera biramugaza mbese biranagwaza ariko mukana mutwereka gwa rukundo bihando kamera mwita Ivan uyu wari umukubito uyu numukubito ku nguvu zidasanzwe mukabandindira ibiza vyose byo kumufuka no ku mubiri kugira babaza bye bye ciao hasta la vista uraoshilo mushilo ushila none